ry'Imana bararyiga. Iri jambo ubona hariho abashobora kuripfiramwo, hariho abarizimiriramwo. Kwiga ijambo ry'Imana hanyuma ukarisoma uko bukeye uko bwije, ukaryiyumvirako, ukaririmburako ku murango no mwijoro. Ibi rero ni iby'iminsi yose, ibi rero ni iby'akanya kose. Tutabikoze akanya kose tuzosanga twatwawe, tuzosanga twazimiye. Twiyubakisha ijambo. Usomye mu Byakozwe n'Intumwa 2 umurongo wa 42 niho havuga zirya ntumwa ukuntu zabayeho inyuma yuko Yesu amaze kuduzwa, ngo bashishikarira cyane mu byo bigishwa, bashishikarira cyane kusangira ijambo ry'Imana. Ntibasangira imitsima gusa yo mu buryo bw'umubiri, ariko ngo bashishikarira cyane mu byo bigishwa. Barigishanye ijambo ry'Imana, hanyuma bakamanyagura imitsima, bagasenga ubudahumeka. Aho baba bariko bariyubaka kugira ngo bashobore gushikama inyuma yuko Yesu amaze kugenda, kugira ngo bashobore gushikama inyuma yuko basigaye ari bonyene. Byari ibihe bigoye, inyuma yuko barindiriye inkomezi kugira ngo bashobore gutera intambuko basohoke hanze. Babandanije kwiyubaka mu ijambo, baguma hamwe bigishanye ijambo ry'Imana, bakamanyagura imitsima, bakaba mu bumwe, bakongera bagasenga. Baba bariko bariyubaka kugira ngo bashobore kurindira isezerano bari mu nkomezi, bashikamye, bongera basenga. Pawulo arahanura Timoteyo mu cete gira 2 yamwandikiye mu gice cya 2 umurongo wa 15. Aramubwira ngo wamugira umwete wo kwiha Imana nk'uwamaze kurama, umukozi atarinda gutetegwa, aramiriza neza mu ijambo ry'ukuri. Haleluya. Aho hari mu ntumbero yo kugira ngo Timoteyo ntazosange yabivuyemo, Timoteyo ntazosange yatwawe na za nyigisho z'ibinyoma, ntazosange yatwawe n'ubuhumbu. Aca muhanura kugira umwete cyane wo kwiha Imana, kugira umwete cyane wo kuguma mu Mana, ariko cyane cyane ngo aramirize mu ijambo ry'ukuri, abandanya arimbura ijambo ry'ukuri. Nizo manuro yamuhaye nk'umwigisha wiwe, nk'umuvyeyi wiwe, nk'umukunda, kuko yarazi ngo Timoteyo udashikamye ngo wihe Imana, wongere ugume mu ijambo, ibigwisha ni byinshi, ibisambura ni byinshi, gusambuka biroroshe mu kanya gatoya. Nico gituma ndagusabye ngo ugire umwete, ugire ishaka ryo kwiha Imana wamaze kurama, umukozi atarinda gutetegwa, ariko aramiriza gose mu ijambo ry'ukuri. Uzuramirize cyane mu ijambo ry'ukuri, uzushishikarira ijambo ry'ukuri. Haleluya. Kandi Timoteyo yaravyumviye, ico mana ukavyumvira, ugira umwete wo kwiha Imana.